Imana ishimwe. Narababwiye ngomba ngire igice ca kabiri, nashaka ndabibutse ivyo twariko turavugana. Turavugana tuti hariho ivyaha binini biboneka hanze n'ibitundi duto duto tutagira iki, tutaboneka. Sinzi ko la video ihari bibutsa. Muribuka ikibuye kinini gizana ibintu biboneka hanze ariko kija munsi, ariko nakakabuye gato nako nyene gaherera hehe? Hasi. Rero abenshi ntituriko turiyumvira kuri kajya gato kuko kenshi kataboneka, abenshi babona ibintu binini. Rero icigwa cuno munsi nagomba ngo mufate kano kanya mubanze murabe kano kantu. Nagomba ngo turabe amagufa y'umuntu. Amagufa y'umuntu, okay? Uyu n'umuntu tugomba kwiga icigwa c'amagufa. Aya magufa murayabona ni gikankara ariko kiratewe n'ingwara. Murabona irya ngwara? Irya ngwara iri kwiratuma amagufa abungwa. Aya magufa arabunzwe aramenagurika kuko nta buzima gifise. Umuntu ashobora kubandanya ameze gutyo, igikwirikira n'igiki? Arapfa kubera arabunzwe. Hari ingwara yamuriye indani imumara amagufa. Ngiyi verse shaka ko dusoma. Ivuga gute? Umutima utekereje nibwo bugingo bw'umubiri, ariko ishari ni nk'ikimungu cyo mu magufa. Nigiki cari yarya amagufa? Ngirira mugenzi wawe nigiki? Iki? Ishari. Ishari bagise ngo ni kimungu cyo mu magufa. Kirakurya, kikakununuza, kikayamara, umuntu akazogwa hasi nk'igiti cyamaze kubungwa indani. Nta buzima umuntu aba agifise. Kubera iki? Kubera iki? Ishari. Turaganira kuri ishari, la jalousie, ico bita la jalousie mu gifaransa. Ishari ni ribi. Icigwa mva kuvuga uno munsi ngaha nza kuvuga ngo ishari ni iki? Nico kibazo ca mbere nibaza. Ica kabiri nza kwibaza ngo mbega ishari rivahe? Ica gatatu nza kwibaza ngo nizihe ngaruka z'ishari? Mu nyuma none twokira gute iryo shari? Nibice bine nganirako. Muri iyi minota imaze kurenga munsi ya 15 nagomba tumaze tuvugane ishari. Ishari ni iki? Ishari ni ca kintu, ya sentiment wumva indani, ca kintu wiyumvamwo indani ariko ikakujana kumva umenga urahanganye. Hari uwo muhanganye. Ni wa mubabaro wumva imbere ariko umubabaro ukawumva kubera uyundi yamerewe neza canke uyundi yateye imbere. Ishari ni ingwara kandi ni ingwara y'umutima. Ni ingwara y'umutima ivuye ahanini kukungene ubona Imana, kukungene ubona wewe nyene wibona, n'ingene ubona abandi. Ni ingwara y'umutima ihagaze ku kibazo c'ingene ubona Imana, ingene ubona wewe nyene wibona, n'ingene ushobora kubona abandi. Rero iyo ngwara ivahe? None ishari rivahe? Riturukahe? Ishari ni kimwe mu bigize kamere k'umubiri. La chair, kamere irimwo ishari. Ishari rero iyo rihuye n'ingorane yo kutamenya icuri, un problème d'identité, ica izi kayuzura ikacituma iryo shari rironka ubukare. Rivuye kuki? Risanzwe ari kimwe mu bigize kameremere k'umubiri, la chair, ariko kandi iyo bihuranye n'ikibazo ufise cyo kutamenya uri, cyo kutimenya, ca crise identitaire, haca hazamwo ico kibazo ca ishari. Igihe utazi valeur ufise imbere y'Imana, igihe utazi agaciro ufise imbere y'Imana, utazi ico Imana yakugize,
ugira ikibazo cyo kwigereranya. Iyo wigereranije wama wibona kumenga uri hasi abandi bari hejuru, ugaca ugira ubwoba. Ubwo bwoba bukakuzana gushaka gufata ingingo. La jalousie iza kuva muki kuko wabogize ikibazo cy'umutekano muke, kuko wabonye umenga wewe nukwiye, canke abandi barakuruta, canke bagiye gutwara ibibanza, bagiye gutwara ibintu, ukagira ishari. Ishari rikakuzana gukora icyaha, icyaha kikakuzana urupfu. Ariko ntibiza gutya n'urugendo. Nizihe ngaruka z'ishari? Ishari rifise ingaruka nyinshi mu buzima bwacu. Ingaruka ya mbere, ishari ririca imigenderanire myiza, rikadukwegera mu cyaha. Ishari ririca ahari imigenderanire myiza. Iyo habonetse umuzi w'ishari, urica imigenderanire myiza abantu bafitaniye. Ndabibutsa Kayini na Abeli. Kayini na Abeli baravukanye kandi baremwe mu ishusho y'Imana n'abantu b'Imana. Imana irakira ishikanwa rya Abeli, ntiyakira ishikanwa rya Kayini. Nibisanzwe, yakira icyo ishatse. Ariko ngo mu kanya gato mu mutima wa Kayini havamwo ikintu cyitwa ishari. Imana iramusuzuma, iramuraba. Iyi mirongo muzoyisoma. Iramuraba, iramubwira ati, ewe Kayini, Kayini, icyaha kibunze hehe? Ku rugi rwawe, kandi nta wundi kirondera atari wewe. Icyo cyaha cyari ikihe kibunze ku rugi rwiwe? Ishari. Kibunze ku rugi rwawe. Ni wavyifatamo neza urakira, ni wavyifatamo nabi nta kindi ishari rirondera, canke icyo cyaha kirondera wewe. Ibuka Yosefu na bene wabo, baravuga bati reka tumudandaze. Karose ibintu byinshi, karota birebire, karota tugapfukamira, n'ababyeyi bose tumupfukamira. Ibi ngo bitera ishari bene wabo. Baravuga bati reka tukadandaze kaje kure, nuko byasenye n'ingene tukica, kumbure kaje kure. Ishari ririca imigenderanire. Ntibamenya yuko mu gushaka ukadandaza bariko bagasunikira aho kazobategurira gukira kwabo. Ishari ni ribi, ririca n'abavukana, rirabasambura. Ishari, ikindi kibazo ishari rizana, iyindi ngaruka y'ishari, ishari irakubuza kubona igikorwa Imana iri kwirakora. Iyo ufise ishari umera nk'uwazimiye amaso, utabona, umera nk'uwahumye. Rirakubuza kubona icyo Imana iri kwirakora, l'œuvre de Dieu. Ishari rituma tudashobora kubona ivyo Imana iri kwirakora. Ndabibutse iki? Ndabibutse Sauli afite ishari Dawidi. Dawidi bararirimba ngo yisha abantu indiri, abantu benshi, ariko ngo Sauli yisha abantu 1000, Dawidi yisha abantu indiri. Haca havyuka ishari mu mutima wa Sauli, arondera kumwica, arondera kwica uwarari Imana yari yarashizeho ngo ahubwo akize Isirayeli. Igikorwa bari basangiye kwari ugukiza Isirayeli no kwirongora neza, ariko kubera ishari ntiyabona icyo Imana ishaka, ahubwo ashaka kwica. Ishari ni ribi, rirakubuza kubona igikorwa Imana igomba kugira ngo kibemwo, ahubwo ishari rikaguha kugisambura kubera ishari. Turabona abaherezi bakuru, hajya ahantu harakomeye, nari kuhasoma iyo mfise umwanya, havuga ngo abantu ngo bari bamenyereye ko ku munsi mukuru barekura umwe mu mbohe, hanyuma bagashobora gupasa pasika nziza. Ngo abakuru b'idini ico gihe, abaherezi bakuru ngo baraja hamwe babwira abantu ngo turasavye mukome induru, muduze induru, mugire manifestation, mubwira abantu ngo sohora Baraba ni wice Yesu. Sohora Baraba, igisuma, umwicanyi, ariko wice Yesu. Pilato arabaza ati kubera iki? Bibiri kitubwira muzohabona ngo kubera ishari. Ishari rirekura Baraba
rikica Yesu. Ishari rikora ikibi, rishira imbere ikibi, iciza ntikikibone, ikica iciza. Ishari ntiribona igikorwa c'Imana ngo gishobore gukoreka. Ishari kiragwanya igikorwa c'Imana. Tworikira gute? Aha hantu rero nari nkeneye kuhashika. Gute umugera wamaze gutangura kwinjira mu magufa y'umuntu yoshobora kuwukira? Nokira gute ishari? Icambere kandi coroshe nuko ubanza kumenya ko ishari ryaguteye. Kirumvikana. Nobaza ngaha, ni ninde atazi canke atarigera yumva ishari hama akaduza urutoki? Yoba ari umubeshi wa mbere abaho. None ko twese ryadushikiye canke ridushikira, twuvyifatamo gute kugira ngo dukire? Ubwa mbere si ukuvyirengagiza, ahubwo no gutahura ko ishari ryagufashe. Ishari none uzobona gute ko ryagushikiriye neza? Ica mbere uzokumva iki? Bibiliya itwereka ngo ishari bigusaba ko usuzuma muri wewe. Paulo aravuga ngo nsuzuma, Dawidi aravuga abwira Imana ngo Mana nsuzuma, nuncace, nunsuzume urabe. Rero ingene uzobona ko ishari ryagushikiriye, ica mbere ufise amakritike menshi, akantu kose uronka iki? Critique. Umuntu agize ikintu ciza, wowe umurondera ko ikibi. Ikibi, kubona ikibi partout. Critique destructeur. Ama critique yama none hajya ashatse kugira iki? None hajya yiyumva iki? None hajya kwereka uri wafata mikro? None kwereka hajya mwomhora ko nambaye n'agakoti ka bleu? None hajya ashatse kwereka yambaye yirabura naho? Uzokwambubona ahantu hose hariho critique. Raba, suzuma muri wewe, kubera iki ndiko nda critique? Critique destructeur ni kimwe mu ngaruka canke mu bimenyetso z'ishari. Ikindi ni l'indifférence. Numbaze, ibintu vyiwe ntavyo nkeneye kumenya. Sio kuri ntavyo nkeneye kumenya. L'indifférence, kumva ntaco bimbwiye. Yo murazi yemwe ko ntuzenye yaronse prix, kandi ni prix ya mbere. Wabuze vyumbwira. Watewe niki? Iyo umbwira nta bindi wari ufise umbwira? Ishari. Iyo udashoboye gutahura ko ico ari ishari ryaguteye, ni ikibazo kizorya amagufa yawe, cinjire mu mubiri wawe, ikimungu kiyage, uzosanga waramaze kwitandukanya n'abandi, usigaye ubihiwe, ubuzima burabishe, ntiwamenye yuko ari ikimungu cinjiye mu magufa kiriho kirayamena. Ikindi cyo dufasha gukira, turese kwimenya, ica kabiri cyo dufasha gukira, nuko dutahura ico twagizwe muri Kristo Yesu. Reconnaître son identité muri Kristo Yesu. Ibi biradutuma, Bibiliya itubwira ngo kuko twahezagiwe imihezagiro yose y'ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu niho mfise akaranga. Identité yanje ntiri mu byo ntunze. La chair et l'esprit, impwemu n'umushaha vyama biriko biranigana. Akenshi rero namashaka kwita ico akamere umubiri umbwira. Shaka kwemerera umubiri, wowe uri gihanga canke wewe ntacu uzovamo. Nkasha nakira ico umubiri umbwiye, kandi akaranga kanje katari mu mubiri kari mu mpwemu. Ikingize ntikiva mu mubiri, ahubwo ikingize ni ico Imana yangize mu mpwemu. Akaranga kawe ni mpwemu yawe yabaye regenere, yacitse ubwa kabiri, iravuka ubwa kabiri. Iyo mpwemu niyo wewe. Nimundabe gutya, nimurabe uburebure bugufi, ubwirabure,
icyo si cyo kingize, si amadiplome mfise, ahubwo ni Kristo yampariye akampa ubugingo budashira. Iyo niyo identite yanje. Rero kugira ngo nkire ishari nuko ntahura yuko ibi mfise, ivyo mfise, ivyo ntunze, nabo tuzinanye atari bo bampa kugira ico ndi. Ariko ico ndi ndagikura mu wancunguye Kristo Yesu. Abavyizera muti haleluya. Sindi ico mfise, ndi ico ndi muri Kristo Yesu. Iki kintu umuntu atagitahuye agira ikibazo, kuko acaja muri wa mugwi wo kwigereranya. Ugenda kuraba, jewe mama wanje, jewe ntavyo naronse, jewe baranyimye, jewe simbona ingene batambona, jewe ntaco nzovamwo. Somera umurongo w'Abaroma 12 umurongo wa 6. Mundabire umurongo uvuga gute? Ngo nuko dufise ingabire zitandukanye nkuko ubuntu twahawe butandukanye. Nimba twarahawe kuvugishwa n'Imana, tuvugishwe nayo kubwo kwizera, uko kwizera kungana. Burabandanya mugabo, nashaka kuvuga ngaha ngo umuntu wese afise ingabire, afise icyo Imana yashize muri we kimutandukanya, mugabo kitamugira special, ariko ari ubuntu Imana yamugiriye. Haleluya. 25-25, Matthieu 25-25. Umviriza ingene yavuga. Matthieu 25-25 hacavuga ngo umwe amuha itarano zitanu, uwundi zibiri, uwundi imwe, uko umuntu wese ashobora aja mu mahanga. Hajya kantu kavuga ngo uko umuntu wese ashobora. Aho kantu mugasurinye. Mu Gifaransa bavuga ngo selon la capacité de chacun. Umwe wese Imana imuha ibijanye n'ivyo ashobora, n'ivyo yamuhamagariye. Sabe banzanire. Umwe wese afise capacité Imana yamuhaye guporta. Iri cupa riruzuye, ntirigera ryugururwa. Rifise amaritiro angahe? 1 n'inusu. Oh. Iri nayo ifise nayo niruzuye, ntirigera yugururwa. Ifise 500 mililitiro, 500, 500, 600. Soit dufate 500 cyangwa 600. Ndababaze, bega iyi inye y'ilitiro 1 n'inusu iruzuye? Bega ni 500 iruzuye? Zose ziruzuye? None iyo ja guharira ngo jewe simbona igituma ntuzuye cyo kimwe n'uyu. Murabona ziharira? Zose zinezerwa ko zigize iki? Fatira neza. Iyi iruzuye. Nta nimwe iri kwishwana n'iyindi ngo kubera iki ntuzuye. Ahubwo iyi yuzuye 500 irashobora kuba ishobora gushika imbere y'umukuru w'igihugu, iriya itajayo. Nibyo? Wowe ujejwe intendance ukazana imbere y'umukuru w'iki kintu, bakubwira gute? Ibi bahora bitanga mu maseminari amara umunsi wose. Bati nta kindi tuguha, uraraba ingene ukijera. Ariko gashika ahantu aho umuntu akanywa ari mu ifreshe, ari no muri climatiseur. Koshwana ngo ntikuzuye cyo, ngo ntigafise 1 litre. Kubera iki none twese twamatuko turashwana, turiko turaharira, abandi buzuye mu ishari, ngo je simfise biriya, ngo je simfise biriya. Mbariza mugenzi wawe uti kubera iki? Kubera iki dushwana? Abantu bagapfa ngo umwe ni muremure, ngo uyundi ni mugufi. Nari mfise umwigisha mugufi cyane w'ibiharuro muri secondaire. Uwo mwigisha w'ibiharuro nta numwe yamucokoza. Murazi igituma? Kubera yaranezerewe ko ari mugufi. Igihe cyose yamavuga ubugufi bwiwe, yarabuvuga akaburyohererwa. None woza kumushwanira no kumutuka ngo ni mugufi kandi abinezerewe? None ni kubera iki bidufata? Ni kubera tutatahuye ko twagiriwe ubuntu n'Imana. Hari wigeze gushinga intahe
ngo barabarasa abantu bose barebare barapfa, we barasigara kubera ari mugufi. Kubera iki duharira ngo uyu ni gutya, ngo uyu ni gutya? Hari n'abandi bavuze ngo ni muremure, ngo nawe ni mugufi, ngo je muremure, ngo udashobora kuba ndakurusha ibi n'ibi, ngo nta ntashobora gushika. Uyundi nawe ati nawe hari ahantu udashobora gushika. Ati jewe muremure ndashobora kubura hano, wewe woshika je ntoshika. Umutonya aramubaza ati wewe wibaza ko ntoshika he? Ati wewe ntushobora guhagarara ngo nkore ku mutwe. Ati reka nawe ndakubwira ahantu udashobora gushika jewe nshika. Wa undi ati mbwira. Aramubwira ati nawe ntushobora gukora ku birenge byanje. Ati aja kunama unamukore ku birenge, nawe aca mufata ku mutwe. Bose barabishoboye, bari batandukanye mu bwenge. Wibaza ngo hari ibyo ushoboye, mugabo uyundi nawe arafise ubwenge bwo gushobora gukora ca kindi we wibaza ko adashobora. Bwira mugenzi wawe uti twese turashoboye. Haleluya. Kandi twese turuzuzanya. Haba icupa rinini, haba icupa rito, twese turuzuzanya. Kubera iki none ishari? Kubera iki ishari? Nikibazo nguma nibaza. Kubera iki twemera ko ritumara amagufa, rikatunyonya, rikatwica, tugaheza tuvuye mu inyota buzima dufise? Kubera iki? Twokira gute? Nababwiye icambere, n'icya kabiri, n'icya gatatu. Icya gatatu nashaka kubabwira ni iki. Icya kabiri mejeje kuvuga cyari giki? Gutahura akaranga kawe n'ivy'Imana yaguhaye, ko ntibihari kugira ngo binezereze wewe, ariko Imana yatanze uko igomba. Bamwe ibaha byinshi, abandi baha bike. Kandi rero Imana n'umuhinga ushobora gufatira icupa igihe ishakiye ikarihindura ririya rinini. Haleluya. Mbega birashoboka? Ibishatse irabikora, ariko ibikora ibishatse. Si twebwe tuza kufyura umunwa no kugwana ngo kweri kutangize munini, kweri kutanshizemo byinshi. Hari n'abagira ahantu bakavuga ngo kweri kiga Mana utandetse ngo mpeze amashure. Reka kumara umwanya uri kuridoga, ahubwo rondera iyindi mpano Imana ishobora kudepoje muri wewe, kandi ishobora kugira ikimazi kinini kurusha na babandi uri kuriyumvira. Icya gatatu, iki kintu rero ni sokre n'akabanga nakagendeyemo igihe kirekire, n'ubu ndacakarimo. Murazi cyane akariko kugira ngo ushobore gukira, gira umubiri wawe, tegeka ubugingo bwawe yuko butegezwa guhezagira uwishari riko iragomba gukurungikako. Ndagasubiremo. Wumva ishari ritanguye gushaka kugutandukanya na kanaka, wumva ishari rigomba kuza. Wumvise hari ibintu yakoze, bamuvuze neza, canke yahezagiwe. Bibiri tubwira ngo munezeranwe nabande n'abanezerewe, mubabarane n'igiki kigoye muri ivyo bibiri? Nabajije ikigize iki? Ikigoye. Munezeranwe n'abanezerewe, mubabarane n'abababaye. N'igiki kigoye? Ikigoye kenshi kubera umubiri ishari nukunezeranwa n'abanezerewe. Bamuhaye promotion, ubu ni wagiye kubatwara muri service, mwahora mwicarana. Bica bigenda gute? Bibiri imbwira kunezerwa n'abagize iki? N'abanezerewe. Rero kugira ngo tuneshe iryo shari, fata umuhezagire, uti Imana iguhezagire. Ishari rigomba kumbwira ngo kweri ki bamutoye, barapenderera. Ahubwo nanje rimbwira ngo Imana nayo icimbwira ngo nezeregwe, kuko Imana nishira hejuru kandi nishira hasi. Nimba Imana yamuhezagiye, reka nanje mbe ukorana n'Imana kumuhezagira. Uhezagira kugirira neza uwishari rigomba kurungikako. Igikorwa kubw'umwanya simbandanye ngoma mvuga icanyuma. Icanyuma naco kuza umutima wo kubumbwa. Iyi ni ngorane ihari mu binjana turimwo mu kinjana canyuma. Le contentement, développer l'esprit de contentement. Nezerwa, bumbwa, shima Imana aho ugeze. Ukubumbwa
si ibintu biriko biravugwa cyane kino gihe. Kubera iki? Kuko publicité, promotion, ahantu hose bakwereka ibintu bimeze neza, yuko nawe hari ahantu utarashika, ubuzima bwoca bugenda neza, wogira gutya, wogura iki, wowe ufise iki, ntiwosubira kugira ikibazo, ibizima bwoca buhinduka. Abantu tukama turiko turavuga ngo sindashika. Hari ikintu Imana itarankorera, ubuzima bwanje je sinzopfa nta ikintu ntagishitseko. Bagenda kuraba ugasanga uri kuvuga umuduga. None uronse, Imana ishe kubwira ati ko uronse rero ngoma ndagutware. Le contentement, kubumbwa kivuga ngo Mana ndagushima aho ungejeje, ndafise ivyizigiro kubira imbere, ariko mu mwanya nicare nezegwe gushimira aho ungejeje, kuko aho ungejeje n'ivyo wampaye nabikuye kuri wewe. Ndaguhaye icubahiro, ndagushima. Uwiga gushima hageze ategwa gake no kwama ariko arondera ivy'abandi. Ashima Imana hageze, aranezerwa, arabumbwa nahageze. Kuko urashobora kuba ufise urashobora kuba ufungura neza cyane, ku meza yawe hama hariko amafiriti n'inyama, ariko ata mahoro ufise. Ariko ugasanga uwirira uduharage hamwe n'iki n'umuceri, agasangira harimo umunezero. Yagenda guhindura, agaca hindura ibiharage n'umuceri. Ahejeje agaca hindura, akaba umuceri n'iki n'ibiharage, kandi akama muri fete. Haleluya. Uhindure kwa kundi nyene bigume bigomba gusa. Uko niko wama mu munezero. Ariko wa undi yamabona za firiti na za nyama na za fi, akama avuga ngo hari ahantu ntarashika, kuko hari ibintu je numva umenga sindaronka. Azobura umunezero wo kunezererwa ivyo afise, ikimungu kimufate kimwice. Hari abaciye basonza. Uku niko kubumbwa n'ivyo ufise. Bene data, ndarangije. Ndabikoze mu minota 28. Icigwa dukuyemo ni iki? Hari ibintu bitaboneka, mugabo biriko birica benshi. Vyatubujije kubona umugisha w'Imana. Twama twumva kumenga ntitubayeho, ngo abandi nibo babayeho. Tukibagirwa ubuntu Imana yatugiriye, ico yatugize n'ubuntu yaduhaye, turavyibagirwa. Abandi twama turiko turidoga. Abandi ishari ryaratanguye kuturya, ritubuza gukorera Imana. N'impano Imana yashize muri twebwe ntitwe turazikoresha. Kubera iki? Kuko turiko twiyumvira ibiri mu bandi. Nikibazo. Ariko nashaka ngo duce bugufi imbere y'Imana. Bijya navuze, waza kwifatira umwanya uhagije, ndabirungika muri groupe y'ishengero mu vyiyumvireko. Ni gute nokira? Kuko niyi ni ingwara iri kwirica ubuzima bwanje, irabununuje, nta munezero ngifise kubera ishari. Mbona umuntu yabaye promu, ikimungu kikanya. Mbona uwahezagiwe ibintu bifatika, ikimungu kikanya. Mbona umuntu banezerewe bashimye, nanje nkihutira kumutora ikosa. Ndafise ingwara, hari ikimungu kiriho kiranja mu magufa. Sinshobora gutera imbere ngo niyagure spirituellement. Kubera iki? Kubera uyu mugera niwe wishe, niwe watumye Yesu bamumanika ku musaraba. Niwe yishe umuntu wa mbere yapfuye ku isi. Umuntu wa mbere yapfuye ku isi yitwa Kayini. Yishwe n'iki? N'ikimungu c'amagufa. Umuntu wa mbere yapfuye ku isi ahubwo ni Abeli. Naye nihenze. Abeli yishwe n'iki? Ikimungu cariye amagufa ya Kayini. Kandi Imana iri kwiramuavertisa ati attention. Nino saha hari abantu benshi batariko barashika aho Imana ibagomba. Hari imigisha myinshi iri kwiraba bloke. Kubera iki? Kubera ikimungu camaze kwinjira mu magufa.
Imana irabwira Kayini, attention Kayini, attention Kayini, ba maso, kuko nta kindi iki cyaha kirondera ni ukukwica. Bangahe uno munsi bagenda mugabo barapfuye. Tuvuge tuti ase, ndatahuye ko ntakwiye kwemerera kamere ko kanjana mu ishari, ukanyicisha imigenderanire, kubona icyo Imana iri kwirakora, ukambuze gukorera Imana no kuyinezererwa. Munyemereye duhaguruke dusenge. Yes. Mukiza se sangume ivyo nkora byose, werekana uko ndi kose, nifata uko nta. Sesuye umutima wanje, sesuye umutima, niwe ushobora, niwe ushobora kugaragaza ibyikinze ibyina muri wo, kugaragaza ibyina muri umurika hatabona, umurika hatabona, ahizigo yimye umungoti mukangutse uzinukwica. Kadusenga Imana. Aha, Mana nziza, Mana ugororoka, Mana utunganye. Uratuzi, Dawidi yaravuze ngo nsesa umenye, caca umenye ibiri muri jewe. Mana urazi aho bitugorera, ariko ko wamaze kwerekana iki kimungu, Mana sinifuza aho gisubira gukora ku magufa yacu. Mwizina rya Yesu Kristo dufashe Mana, dufashe guhagarara neza, dufashe kunezererwa abandi, dufashe kutikompaha, ahubwo kunezererwa ico watugize n'ivyo dutegurira. Duhe kunezezwa no kuzurizwa wewe. Igikuru si quantité, igikuru ni la karite yawe yuzuye muri twe, mwizina ryawe Yesu Kristo. Reka Mana utunyoteze kurondera ubucuti bwacu nawe kurusha ibindi byose. Ndasengeye ishengero ryawe Mana, udukuremo uwo muzi, udukuremo uwo muzi, udukuremo uwo muzi, uwo muzi mubi utuwirinde, kugira ngo Mana ngo bya bindi bitaboneka ariko biriko birica benshi ntibiduhitane, ariko duhagararane neza tunezerewe icuri nico wakoze mu bugingo bwacu. Kujya nisengera Mana, ndasengeye ishengero ryawe, uduhe gufatana mu nda, uduhe kunezeranwa, uduhe gushirana imbere, uduhe kunezererwa wewe, uturinde kwigereranya, uturinde kutabumbwa, ariko imitima yacu ihe kubumbwa ivyo ukoze n'ivyo uri kurakora mu bugingo bwacu. Uduha akaryo ko kunezererwa aho tugeze, twiteze n'ivyo ushobora kudukorera imbere. Ndasengeye wowe wese ari hano Mana, umuranduremwo umuzi w'ico kimungu, ariko umushiriremwo igicanco, urucanco ruzima rutuma ikimungu kitagira ikibanza. Urakoze Mwami Yesu, uhezagire inondwi, uzubane natwe, ubuntu bwawe buduherekeze. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen.